umva je ndabizi je mu Burundi umengo je ndumukoshi mu Burundi nije dumusani wa mbere batuka cyane mu Burundi jewe ntago abantu ndigera mbona abantu bamvugira wallahi bro man je birambabaza man wallahi nukurukimana man me I don't know see just is what problem je mfise n'abantu man nibankunda man you get me gwishevar urabona nyene rutukana man now nuzenda ruposting batuka jewe bro kandi babona yuko rundenganya jewe man me I don't understand you Burundian people je mfise namwebwe chevale listen abafana ni babandi yani bababi niyo bayimubwira ngo generale rufu ngo nta numwe intumwa ya 13 generale rufu iri mu gugoso usagene bakurase turaye ku urusoro rutokwinjira nyonyonyonyonyo tasanu uracanga bakakubesha ukanikira amenyo nibitwi we are not the same kandi jewe ntago je ndibajya basimbizi binuza buruda canke bajya abandi bose wifatira mu maboko man we are not the same je ntago uzoshobora bro je nazamutse turi kumujya mu sister that's why iyo ushase kumburira indero ugenda uvuge nabo ujya mu sister whatever she do mumureke mumwubahe kujya mu sister jewe twacanye mu bihe bigoye cyane mu gakino kacu family ntizirimo ntago je nigize nzana family yawe sivyo niyo mpamvu ibintu ndabivuze ntekanye nida narabonye kiganira koze ariko arakubwira nabi apana kuvuga umukobwa w'abandi kuvuga iby'amabere uko n'ukuri hari ukuri kumwe none amabere na Alvin bihuriye bombo clat just ni abasani bisemba abafana ngurabona ngumusani ngwagizwe n'abafana bombo clat n'abafana bagizwe n'umusani cyo tudahari mwe mugira mwofana bande apana kuzamura dukanga kabazo kuzambaye ngura wakamarori just ni muri babasani bisemba yo bro nyiri mu buterere mwe ko muraniwa Maimunzi uri mufana wanje sikunyanka bombo clat mvako ije ni bikimana cyo kuza tuyisemba abantu we tuza twabwiza abantu kuri de yo hariyo mentality abarundi tugifise zitabaza mani tugiye kuzibakuramo ngura umufana wanje nguri tugo tubaduza ni unduza wamaye amafaranga kuri aba video yanje kuma mega adresse wasizemo ngo muhari kuri bo je nakoresheje amamiliyoni uri kuvuga iki wewe keep quiet bro nago ndigenda babwira nabi but if you don't love me bombo clat mvako kendo kile ni follow je nakwingiza I'm not here for begging people to love me toa sanu ariko menye ko abafana ari bo baba supporting sanu bareke ku yo urabona ikintu kisha abastari bo ngaha umengo bameze ku imbere y'abafana je urumva nka musanirabura abafana ku Facebook baramubesha none ari karagenda reka tuzora bayiko bazamuka uyiwe garavaje uri kumva nukuri kibana aka kafe gahinduke ngaho uzorawo abo ndabazi ndibaza yuko ubutumwa reka nakubira ikintu utaruzi bariko nakubira ikintu mutaruzi mwese Hello to everybody, mambo vipi wakunzi wa Yaga Tech TV, murameze fresh, nizera ko mumeze neza. Kumande zose zisi, as you see me, I see you too. Call me my name, Alvin Gucci, Janjalao, sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that behind camera every day, every time. Kagaga, OG, turahanu heza, ahanu hatuje, ahanu umuririmbyi adasanzwe, Kizigeza. La vache original asanzwe yibera sasa mwenyewe ndi kumwe na Yanga yiko ndiravana original l'homme qui traverse la mer sans bateau rappeur sans cœur ni permet soit gare l'homme qui est déçu par l'amour comme une vache qui a perdu son bombo clat papa mambo fresh umeze neza nkuko yo ariko umengo ari umazimisi utuje ukuntu wihore Moze gute je sinigira mora bro. Maze misi wihore barakwataka bagagirika ariko wewe wicecekeye uko. Urizo ubona umugabo yunamye umva bari kwiyumvira je umva nyene navyo guhuruduka mani ni Kazo umuntu abanze kwanza yitaze imbere y'ugusima man. Yeah. Era musabasa wakunzi wa Yaga Tech TV. Bite Yaga Tech TV umuntu wanya kumanyinjira ujya mu Madrid right? Umva yaramaye bingahe then ndamuyikindi then arabona yuko bitari sanuzenya bitari enough arasuye kandi aranyongera right I'm here for that akakavenga kajenga ndinga kuri ivyo kabisa ariko la vache original kuvushize hano mu gisagara cyacu ciza ca Bujumbura mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi waragiye uravugwa kuri vyinshi bitandukanye ariko muri ivyo vyinshi bitandukanye hari ico abantu batigeze bavuga ko sinzi ko ari impamvu wewe utashimye kubigaragaza cyane ugiye kubigaragaza ubu turabona umengo hari ibikorwa bishasha bigiye
kuzore kugwa vuba, aho twabonye uri kumwe n'umwe mu baririmvyikazi usanzwe ufasha kandi wamye unafasha kuva kera ari we Tasha Oda. Bimeze gute kwanza duhereye ngaho? Ibiki twarabonye video uri kumwe na Tasha Oda. Hari iki? None ubonye amata, none ubona ko ari amata bro. Okay, none video twakoze video guya tuguze amatelefone. Ilifo kudusigurira kugira tumenye ijya video. We uko abibonye. Twarakubonye uri kumwe na Tasha Oda. Twitege rero yuko ni video y'indirimbo. Of course. Bombo clat. Hama Jenny saje ngo we Alvin urisaza. Yibaza umuntu mani yamaze kora ko muri guturna. Then alikuwa ijya ni video. Oya si video ni pole. Murashokwa muri mu zindi target ziwanyu peut-être muri publicité canke izindi affaire. Ni video man. Okay, ni video. Reka sida kugira umutima sisi. Oya utumva. My brother, oya nudi. Anayo brother. Thank you. Okay, tuwadukeneye nyine kugira tuwahe vibe nyime idasanzwe. Ariko ni vyinshi mwaradutumye tugende tuwatohoreze kumwe mu bantu. Waronse ya video ariko aranyinyuma. Ndiko ndaza. Umviriza mu Burundi turakeneye itegeko ry'uko umuntu akubesheye akabura proof bakwe kumuca indishya akababaro bavuga akababaro agaki kubera yuko aba yakubeshye man akose man uzi yuko man ngakora abantu man bagirizanya amakosa man bagirizanya ivya bitabaho bro. Narayivuze yuko nibaronka video je bari kungi nyuma zaba 5 million Burundian money ego none sari umuntu akeneye 5 or 8 million Burundian money ko mutaraza na video donc mwarambeshye akose none kubera iki mutavuga ati justice kwa Alvin Smith ingene bamubeshera jewe no kuri Imana nimba mahera make bakayama. Ariko rero ugerageze kuraba mu kiganiro twakoranye je bisa nkuko warantumye na je narashikanye meje gushikana uwo twakoranye ari we Chevale twaravuganye vyinshi bitandukanye aho yambwiye nti jewe ntabwo navyemeje yuko ujya mu G bamusiga turi nyuma. Ntiyabivuze we yavuze ko atavyemeje man. Yo guys, listen. Umva je ndabizi je mu Burundi umengo je ndumukoshi. Mu Burundi nije ndumusani wa mbere batuka cyane. Mu Burundi jewe ntago abantu ndigera mbona abantu bamvugira. Wallahi bro man, je birambabaza man. Wallahi nukuri kwimana man. Me I don't know. See just is what problem je mfise n'abantu man. Nibankunda man. You get me? Gwishevar urabona nyene rutukana. Man, now nuzenda ruposting batuka jewe bro. Kandi babona yuko rundenganya jewe man. Me I don't understand you Burundian people. Je mfitikizo namwebwe. Bro, narapostinze ifoto yanuse ngo ndiyimbwa ndayanga. Ndapostinga ndavuga kuri Facebook. Guys, muri kone uyu mujama aguma ndonde arampostinze turi kumwe akacavuga ngo aranyanga. Man, hako abantu bose bamvugira man kandi babonye ko je abantu bagamwa batukajewe man. Putain, ça me fait mal. You guys, what's your problem with me? Ariko umenye yuko uri mu bantu wa mbere. No man, je barandenganya man, je barantuka cyane man. Ego basi je ndavyemera basi jewe ndagorana. None se ko muguma mu followinga nimba munyanka. Why mutashigikira man? What the fuck? Ubwiyemezi bwawe. Ndashaka justice bro. Ndiyemera ku binone se je niyemera kuri vide. No, niyemera ku byo nafise bro. Yo bombo clat man. Ariko dufatiye ngaho nyene. Chevale ari mu bantu bagaragaje bavuga yuko wewe uri mu bantu ba mbere bashoboye guseruka yashoboye no gushimira mu bantu baserutse igihe cyo kumaziko umuvyeyi wiwe. None hamaze kuba ico kintu nubona yuko Chevale agufitiye umutima umeze neza. Nije ndamufitiye umutima umeze neza gaswere siwe ni jewe yarari mu bibazo je navuze ati brothers ujya tuzinaye kuva kera mane twafashanje vyinshi bro. Ibi dufa n'ivy'ubuzima vya private life ni ibintu bitandukanye. Naho dufise ibyo dufa ujya n'inshuti yanje narabibabwiye maze. Narababwiye ujya yaramfashije right. Naho tutumvikana but ntegezwa kumurespectinga bro. Yabuze mu vyeyi wiwe right. Akose uribaza nawe bro jewe man je listen bro. Ikina abantu batazi wanje man. Je ndi mu bad boy with good heart bro. Bad boy with good heart. How? Jewe shwa kwankana man ariko binje mu bintu by'ubuzima simba shaka ko umuntu numwe nje bashaka ko twese dutera imbere bashaka ko twese tubana amahoro right. Yarabuze umuvyeyi wiwe man. Hari abantu benshi cyane babasani batagiye ndi mu basani bagiye hagi baseruse ijyambere baseruse kabisa. You get me bro?
ni benshi cyane bataje bro, wallahi navuye nganda ndabura na essence, umuduga wanje uranazima na hariya ndawusunikisha gusha mu buyenzi kugira ngo nke essence bro. Je nabasanzeyo bro, je navuye kuri cathedrale ndabasangayo. Kuje nace mu buyenzi mani kurondera igitoro. Je sino wabesha man, naragusichama gende ko naco nari kurakanje je sinakweka kujya gusigikira brother wanje bro. Wewe wige kuvuga ngo brother, you are not my brother. Ujya Chevalier mu brother wanje. Kandi yo bro listen, sindinga kugenda kuvuge neza, ndinga kugenda koreke yuko jewe ntanzi kugenda mfitaniye nawe mu buzima busanzwe. That's why jewe nahuseruseho igihe uri muvyeyi bro. Utitaye amajambo avugwa hirya no hino ari kuremera. Urofuvuga bro. Je navuze ati ujya n'inshuti yanje, ujya ni famille bro. Ibi ngibi ndazi maybe hari abantu bariko baramubesha, we never know. Urabizi man, le succès c'est la folie man. Iyo umuntu ariko aratera imbere, arabura indero cyane man kubera yuko succès c'est la folie. C'est pour ça bavuze ati le succès c'est la folie. Iyo umuntu ariko aramenyekana, niyo mpamvu man abafana bacu b'abarundi nabo nyine umengo bagenda nibihe. Ariko je muzakama munyanka muzombona. Uri kumva bro? Je wallahi Chevalier yajabona tu abantu bose baratangaye kumbona je kumpanda bap. Kabisa. Ndi kumwe n'umukobwa wanje. Abantu bose bavuga ati yo bro, ndavuga ati you guys mwese ntago muzi relation ya je na Chevalier. He's my brother. Ibiyago vyari bimeze gute? Twaramukanyije. Ariko ndamubwira ati urakuya kuntu umuntu muramukanyuko. Gubujyaje bro, ndamubwira ati you are not my friend bro. Bombo clads naje tugushigiye kora brother wanje but you are not my friend. Umaze kuvuga uko navashe umuduga ndagenda. Umaze kuvuga uko niboneka yuko wewe washimye nyene kwigaragaza ku ruhande rwawe bwira abantu babone arabizi yuko jewe ntoreka kumuserukiraho bro. Arabizi ko jeta mutima mu bifise man. Narambwiye ati yo bro, condoléances. Aravuga ati bro sinzi ko waza, namubwiye ati ntegezwa kuza bro. Jewe ndazi wewe wariwe. Ndazi cyo wamariye mu buzima. Sinigira nibagira umuntu yafashije mu buzima. But ntago uri inshuti yanje kuri social media. Niko namubwiye. Uri inshuti yanje mu buzima busanzwe. On social media you are not my friend. That's why me I'm here. Ndingaha kubwa wewe ujyanzi brother wanje. Sindi ngaha kubwa Chevalier ku social media man akora ibintu vy'uburofa bro. And please n'abantu bakamutira amashugwe. Muranyanka no problem tuzobana tu. Mu kiganiro duheruka gukorana je nawe hari abantu batigeze bashima ukungene wagiye urigaragaza werekana ngo ivyo ufise ngo amatelefone ngo yosa. No narabishe. Yo listen. Tuki kamera marori. Nkiri mu buterere mwaramvuga? Nkiri mu buterere mwari munzi? Ntimwanyitaho right? Unye ndiko natera imbere right? Muriko bashaka kumbleminga amuniwezi. Acha nile changu gute mwibwe wayi mufisi inzara. Reka mbeho narabirondeye braza reka niyemere narabirondeye bro. Uyu muduga nawe nije man. Nuwanje yimuzu ni yanje bro. None sindabivuge. Inshuti yawe ariko we iyo ira koza no. Reka mvuge. None grand frère. Okay, fite telefone zibiri. Nahari yafise yini sina tablette. None sindabivuge. Vuga ko ta telefone fise. Namba isheneti nziza. None sindabivuge mvuze ngo ndishima. You guys you are hungry. Murashonje. Na muntu haze no kuri kimana kugira comment nkiyo. Brother, ku muntu azije aho navuye. Man, acha nile changu, acha ni enjoy baba. Okay, sawa muranyanka, me I understand. But none no kwiterambere. Muri kuvuga ngo ndiyemera bro, niyemera kuvyo mfise. Mugende namwe bwe mubigure. Niyemera kuvyo mfise. Kandi nukuri kw'Imana ndiyemera yuko jewe ntari babahungu batiratira cyangwa kugira ngo biyemere ku bantu. Kabe gato mugabo kabakanje. None se unyanse kwera niyemera. What's your problem? Nakwivye naje gusega. Inshuti yawe ariyo Chevalier yaratubwiye ngo uri mu bantu. Kandi wejeje kumbwira ko it's your brother. Atari jewe ngo Jesse Joel man. Joel ni inshuti yanje, ujya mu Chevalier je nago ni inshuti yanje. Okay, nguri mu bantu bakunda ubuzima bworoshe. Okay, nimba nkunda ubuzima bworoshe n'ubuzima bukanyorohera. What's the problem? Question. Ariyo mpamvu kaba ufise n'impano yo gusega. Nimba sega nkahabwa, what the problem? Niba ngaye basega nibahabwe, niyo ni talent. Wow. Urakoze. Wow. Na uraja gusega turabe kuza guhabwa. Niyo ni talent. Thank you. Ndishuye neza. Nabanje kwirata right? Nimba ufite talent yo gusega ugahabwa, ntago ari vyabose. Iyo niyo ni talent. N'abantu useze kugira abaguhe, nuko baba bagufise ku mutima. Aho se wasega umuntu ari we wese akaguha. Murakoze. Ariko we atubwira yuko naramubajije iterambere rya
La Vache wewe nacyo urivuze ko ntirinagushimisha. Byamushimisha gute kandi azi jewe nkiri hasi? Wewe ni gute wakwemera umuntu yaguciyeko mu buzima kugira nitwungana ubuzima bro? Ndamuruta amafaranga. Ariko nimba ari muri yangeso ubuzima bwiza bro, mama yamvyaye no kuri kimana sindiko ndirata. Wallahi nawe narabizi bro. No kuri yo bro. Yo kera ararenze simbesha nararari wiwe bige byose yavuga yarangura amacapati bro jewe siningiyaga simparira narari wiwe yaramantu du t-shirt imana atakicambara je simbesha bro akantu yatubwiye tutari tuzi ngo hari nigiye yashika yaborewe ariko akemera akaja gupambana waje gukuronderera true ukuri yavuze ukuri bro duve n'inzara muhira siningiyaga simbesha jewe yavuze ukuri bro ari nigiye aje arajya umwana njamyaho kandi wenyene yaranavyembereye ko mwasangira n'abakobwa yarabivuze no Jesse sho je navuze ati Joelens man twarabanye neza kandi ivyo cyose avuga Jesse marira bro yaramfashije ego ivyo byose yarabikoze wallahi Jesse ndingasi ni muri abasani acha azavuga ati ngo jewe ngo wapi bro nivyo ariko gasere thank you Ngwizo ndirimbo zawe wamuhagiza yuko ukora indirimbo canke ngo amafaranga ukura kuri TikTok ngwivyo sivyo bintu vyo utuma yuko ngo wewe wishira hejuru ngo wararonse ngo amafaranga ufise ngo iterambere ngo rikaze ngo ahubwo warigeze kuvuga yuko muri mu baririmbyi bambere bahora baba mu nzu izimvye ariko we Chevale we arabihakana waba mu gashambrete gari yo we bro waba mu bwiza ahantu nagusize uba kuva nkiri hasi niyo waba uvayo uja hehe mu Kabondo kandi mu Kabondo wa mu gashambre salo okay nubu ngiye ngo nikubamo sindi ko nakubeshera Jesse ningyage jewe naba mu gasekebuye muri 2 bedroom ni nka 3 kuko hari nantuzenye kandi inzu nini warayazamo warumaze kuzamo warayibonye eske price yo mu Kabondo niyo mu gasekebuye ni yazimvye premièrement and then jewe naba muri 2 bedroom kandi naba kuri gwigorofa bro ni hajya nawo magaranga ndahabona we ntiwaruzaho nawe urazi kwa Chevale okay uravye ma price wana kwa Chevale ni wanje birangana kuzimba sindi ko ndiyemera navuze ukuri twende ico naco twohakana ariko we arabihakana ngo irya nzu yaho ririha ujya mugore mwari musanzwe mwarubakanye okay ndeka subira inyuma Alvin pose yaho ririha rya mugore uzi kujya mu sita twasohokanye nk'ikimukira hajya nuza twahebanye nk'ikimukira hajya mu gasekebuye yes je nari natwahebanye nk'ikimukira mu gasekebuye ubaciye presque imyaka 2 duhebanye izi yari hande ubundi mukobwa cankewe hamikende naco ubu none ko nagiye hariya birahinduka ubu kujya twahebanye ubu kandi ninda mbeshejeho ubundi mukobwa right okay nimba rundi mukobwa cye ndarenze man ndakunzwe akusobanura ndeye abakobwa za kuri inzu nta mafaranga ushaka wewe ninde badashaka ubuzima bwiza keep quiet bro ntago je nawe tungana abo bantu bagushigikiye mu mafuti yawe mugabo we are not the same kandi jewe ntago je ndibajya basimbizi binuza buruda canke bajya abandi bose wifatira mu maboko man we are not the same je ntago uzoshobora bro thank you ariko rero muri yangeso wewe uvuga yuko bakubeshera wewe yaragerageje kuvuga yuko ngo ujya mukobwa mwari mwandiswe muri commune niwe azi neza yuko bagusigatura inyuma nubwo wewe ngo ubihakana guys turi muri community y'abarundi sivyo turabantu tugendera mu karanga cyane ninde mugore yakwemera kubana n'umugabo wasigatira inyuma wewe uri kurankurikirana n'umugore wakwemera kubana n'umugabo bajya inyuma amabanga y'umugore n'umugabo abayahuziki no amabanga y'umugore n'umugabo ntibakunda kuyagaragaza nk'ivyo biba maybe mukenye ukabwira hasi n'umugore ngo ugiye kubikora kubera amafaranga ujya mu sister yabahe muri Canada yarakenye ku buryo jewe no jya kujyamana n'abahungu kugira ndondera amafaranga sivyo hama naho no jyamana nabo what's your problem okay byabaye je njyamana n'abahungu ikibazo kiri iryo terambere nta muntu numwe ngo yo kwifuriza uri muri izo nzira okay none se niba ndi muri izo nzira utovyifuza why ari we uri kuranshimikayo uri kurashaka kumbwirirayo nyene nemere uzi yuko utokwemera umugabo ageza kuri izo nzira are you mad hama kindi naco ujya mukobwa nuzoseka ni kumushira muri ibi bintu sivyo ujya mukobwa ntitukiri kumwe kandi ujya mu sister agenda muba cyane mu bantu ba mu buzima ujya arimo kubera ko twaravanye kure mana ujya mukobwa yankunze je nkiba mu buterere sivyo ntaragura umuduga ntaragura imoto you get me no namaze kugura imoto simbesha ntaragura umuduga
ujya mukobwa no mukobwa muri Canada yanyemejewe nk'ikenye mba mu buterere uzabahungu bamublaminze kubera yuko inozenye yagiye kunana n'agahungu kariyo uzi muri famille yiwe abantu bamublaminze ariko yaranyemeye ujya mukobwa rero naho twayibanye ndamwubaha mu buzima nimba ushaka kumbona jiyewe tubonane nabi uzovuge nabi ujya mu sister ndamwubaha twaravanye kure kuva nkiri hasi ubu kwera Imana ishimwe meze neza no kuri kwimanda bishima ariko mu bantu ndabikesha nawe arimo kuko ari mu bantu twazamukiye hamwe bro je nazamutse turi kumujya mu sister that's why iyo ushase kumburira indero ugenda uvuge nawe ujya mu sister whatever she do mumureke mumwubahe kuko ujya mu sister jewe twacanye mu bihe bigoye cyane rero Cheval je nimba nabahamagaye ababaze bampa ikiganiro niko yakuya kumwavuza ujya mu sister mu bintu mu gakino kacu ujya mu sister ntarimo mu gakino kacu family ntizirimo ntago je nigize nzana family yawe sivyo niyo mpamvu ibintu ndabivuze ntekanye nida narabonye ikiganiro akoze ariko arakubwira nabi basi nawe naramubwiye ati yo ibi bintu ntubijemo please nabizi ko vyakubabaje jewe Cheval ndaza kuvugana nawe ibi bintu ntabigusubiga kugushiramo maybe biko yabiga bintu yabikoze je nahari ko yaba mpari sinari kuvyemera namwebwe niko ndabubaha iya muri abandi kikanira kubabwira mu kifute no kuri kw'Imana kandi twari dukeneye ukuri abantu benshi baba bashaka ukuri apana kuvuga umukobwa w'abandi uri kuvuga ivy'amabere uko n'ukuri hari ukuri kumwe none amabere na Alvin bihuriye ukunge nateye na Alvin bihuriye usanga yaza amaze kuyabona never bro nani narayivuze ariko yo listen let's respect woman tukubaye abagore tukubaye abamama right ujya n'umama w'abana tumubahirize ibintu turimo wowe ntabirimo sivyo kandi ushaka ko je nadushwana uvuge nawe ujya mukobwa nitukiri kuma ariko ndamwubaha twana umuntu twavanye kure n'umuntu aziterambere ryanje man byose presque byose kuva igihe je nawe tumenyana rero respect her I will respect you back bro. Okay ariko ngerageje kukumviriza amajambo uri kuratubwira umengo kutera ubwoba cyane Cheval ubicishije kuri ni Cheval cyangwa ikindi ko ndabwira abarundi bose muri rusangi mu byo muzavuga ko byose ujya mu sister muzamusiga inyuma kuko nago ari ngaha bro nago turi kumwe man wayi mumuzana ariko mwaragendanye yari umugore wanje bro apana kugendana bisanzwe neza cyane thank you uri ku modoka twavuga ko iyo modoka yazanye amajambo menshi cyane aho n'inshuti yawe nubwo waze kuvuga yuko naramubwiye ase tugongane yaravyemeye arafise umuduga mubizi gute ko ari uwiwe umva yatubwiye ko afise imiduga ibiri ikiganiro kindi muzokora ndabasavye asobereke carte rose ndabeki yanje muzurabe yuko yanditswe ku izina giwe sivyo abereka amakarte rose y'imiduga kugira twemere ko ari iwiwe uyu muduga je ndafite imyaka 5 abantu nta n'uwatabizi n'uwanje man kabisa ariko ubwira tweke amakarte rose turabe kwijya miduga ari yiwe thank you so much nawe yatubwiye ngo tugerageze turabe plaque iyo modoka yishimiriza yo plaque yo listen ariko abantu batazi kandi ivyo nabibonye mu Burundi bro plaque siwe muduga bro sivyo uzi ni miduga mishasha ingahe je tugonganye yo yofite ndagurika je wanje kwa muri standard iyi plaque bisigwa ko mfite umuduga ukomeye bro ndakubwira amara amaze guspendinga kuri muduga araruta n'amahera naguze uyu muduga ayo namaze guspendinga kugira ngo nyine ndawugira uko nguri moteri ndawuhindura ama bumper everything araruta amafaranga nawo guze uyu muduga kubera iki nabikoze kubera ko ndawukunda kubera ko nzi ko mfite umuduga ukomeye ntago mbuza amahera mane yo kugura umuduga bw'uburofa nka burya agenderako urabitahura mucari giporoporo ushima kwi igiporoporo cyavuye nga kugera muri Kenya question igiporoporo cyavuye nga mu Burundi kugera muri Kenya kidafuye n'ubu narawugarukanye udafuye mu kugarukana ngo warinze kugenda ngo barashiramo utuntu dushasha zi bro naguze moteri gusa shasha nanye nayiguze kubera irya moteri yanje nayo amaze kugendera imyaka myinshi raye kandi nashaka kugura indi moteri kubera ayindi moteri je nari nkeneye kugira ngo je umuduga wanje ugire power irenze kuko ari muri Kenya mani bafite ibintu birenze bayi bro ari giporoporo kiva muri Kenya gushanga naza n'uwiwe ducomoke amaturabe ujya wiwe tusize hamwe ni wanje nuwahe ugyoye igisho iyi plaque nta kivuze thank you ariko we atubwira yuko mu mafaranga iyo modoka yawe yaguzwe
hari amafaranga yagutijije ariko vyaranse nuko yamwishyura. Na deni giwe fisi yawe yarambeshe bro. Kandi yo don't do that anymore bro. Ntago ushaka kumbeshira jewe gas. Jewe uyongurana amahera kwanza. Bro, imodoka ngo yaguzwe 6 million 5. Sindiko ndishima, sinigeze ayigura 6 million. Harimo 1 million yiwe yaguhaye. Burese. Bro, 6 million. Wamwishyuye ngo 600,000. 6 million 500. Ngasigaye ntayo. 6 million 500 nta nubwo yari kugura zijya TI je nari fisi. Uri kumva? Kandi yari muri rya myaka. Uyu muduga naguze muri 2021. 2021 uyu muduga niyo nawuguze. Ikindi naco jewe uzobaze bro, jewe sinigera nsegeza amafaranga, je sinigera ntira amafaranga umuntu bro. Uramaze kuva jewe umuntu je fiti ideni. Urashaka kuba bahari ariko bro, nibigaragaze man. Tarakerera kuza kubiga. Nibigaragaze unyenje ndabishure bro. Bro jewe nyam from Buterere. Je ndiyemera bro. Jewe njya buke njyame kare. Sinigera je niratira ikintu ntafise mu buzima. Sinigera je nibeshera mu buzima bro. Sinigera fakinga kuko nige nari mu Buterere, sinigeze fakinga bro. Nuje ndabivuga. Yaba je ndi mu na fakinga sinari kuba mani vuga aho navuye. Nari kubwira abantu, nari kubereka abantu gusa ibintu byera nkababwira ati yo jewe meze neza. Ariko bro abantu bose ndababwiye yo navuye man. Kugira ngo ndabamotive nabo nyene bakure amaboko mu mpuzu mani bakore. Sinigera je fakinga ubuzima bro. Na mahara je ujya mu jama yigiza ngurana mu buzima. Cheval. Uratwemeje ko atamafa. Nimba ari ibintu yabeshe, ivyo yarabeshe nkabiki yavuze ngo arafite video canke iki. Bro, jewe uzabaze mani sinigera je ngurana amafaranga. Mandari zara. Nimba tigeza kugurana amafaranga ariko akazaragu gaburira. Cage n'amafaranga nari mfise yo yangurana gute? Kandi nari inkenya. Nta manda yakure yawe kumuriha. Yarakugabira rero. Yarangabira. Akemera nyira agafasha umugenzi. Ego. Kandi ndayimushimiye. Kandi sininga kwenda ndamuvuga nta bindi bintu mbaza. Hari live ariko nabonye muri iyi minsi heze aho hariho abantu nabonye bako bagerageza kukuvuga mu nzira nyinshi zitandukanye aho ngo wewe mutarukwiriye kuja imbere za kamera ngo wishimiriza ku bintu ngufise mu gihe ngo ari abana ngo bawe ngo utari kurafasha. Nuwaye mwana nkafasha? Question. Twabibonye muri live. Nuwaye mwana ubabaze, nuwaye mwana nkafasha hama mvuga igituma. Uragenda ubabaza abo bantu. Ariko barahari. Before yuko je umbaza kandi uwatse tuwoze nuwaye mwana ntafasha hama ucumbaza igituma. Nimba utabizi nta vyuzi rero. Genda ubaze barya abantu. Yes. Mwiterambere giwawe. Nibiki rizofasha cyane mu bantu bakunda kugukurikirana canke mu bantu bakeneye kubona umuziki wawe uteye imbere kuruta muziki gusa bro. Ikintu je nkora ntago ari umuziki gusa. Thank you. Mzee Baba, hari abantu ego uragerageza kutwereka yuko abantu nitwakura amaboko mu mifuko tugakora natwe tuzoshora kugera kuri iryo terambere turiko turakubona ko uyu munsi. Of course. Uno munsi tukwigira iki? Ni igiki twokwiga kuri wewe? Icyo mu kwiga kimwe gusa. Ego. Kimwe gusa. Nuko umuntu adakwiye gucika intege. Ahari shaka hinze ishika. Thank you. Asante sana my big brother. Va Buterere kumayara. Hamwe mwese mwumva mukahasuzugura. Ubundi talk of the city business ndakora. Imifungo ndaganya nk'abasiga mu maganya. Talk of the city business ndakora. Imifungo ndagenda nk'abasiga. My big brother, merci. Ndibaza yuko ubutumwa. Reka nakubwira ikintu utaruzi. Ariko ikintu mutaruzi mwese. Exclusive. Ubuzima naciyemo. Muzoze mubaze n'abajama bo ku Buterere twakuranye. Musiko je nimba amatwarete. Allo. Je narimba amatwarete man. Mbere yuko utariyumvira kuza muri ibi bintu by'imiziki. Ibi bishimo by'amawese je naravyimba mu Buterere. Uzagende ubaze barabizi. Abajene twakuranye. Uri pambana. Bikumva. Uziko je nari mu Edmaso. Nimubona umuntu asa neza nta bintu vyizana niyo mpamvu jewe yakanu ko sikariko karazana umunwa ngurishima negezwa no kukamena nkagakubita n'inkungu. Uzabona avuye ho. Urabona gusa umuntu ari ngaha umuntu ari kwishima uzabona avuye ndakishima mfite ivyo nishimiza. Ntubona ko bizohava bikuzanira ikibazo? Binzanira ikibazo. Bizanzanira ikibazo kivuye ikibazo ntigeze ndonka kera. Nkiri muri bwa buzima kizazubu. Warisinya mu nzira zose. If you love me, I love you back.
If you don't love me, bombo clat. Bombo clat. Muvuga ngo ni munkunda ariko murankurikirana every day. Ngo ni munkunda. Why mutagira infolo? Uzi kutankunda genda ugira infolo ku mapage yanjye. Why iyo mvuze mugira infolo? Why niyo mucamongerekana ahubwo ku following? Bishise nabo bakabigira bakakuva ko benshi muri do it. Go. Nubwo sigara 0. Nubwo sigara 0. Ndabizi ko mutoba mutamfise tu. Ivyo muyigira. Ntago mwaba mutamfise. Muzafuma hasi muzamurankurikira ku bank account. Ntago mwaba mutamfise ndabizi ko munkunda ari bitwe bibananira. Twitegeye ko umwaka ugiye kurangira uduhaye ikindi gikorwa ndabana kimwe. Nzokibaho umwaka utanguye. Kubera kije ngendera amategeko yanyu. Muranterera. Afana. Jewe namaze yo uri umufana wanje unkunda tuzojana muri yo way. Utankunda bombo clat just ni abasani bisemba abafana. Murabona ngumusani ngwagizwe n'abafana bombo clat. N'abafana bagizwe n'umusani. Cyo tudahari mwe mugira. Mwofana bande. Apara kuza muradukanga. Kabazo koza mari ngura kamarori. Just ni muri babasani bisemba. Yo bro, nyiri mu buterere mwe ko munaniwa. Mwari munzi uri umufana wanje sikunyanka bombo clat mvako. Ije ni bikimana byo kuza tuyisemba abantu we. Tuze twabwiza abantu kuri de yo hariyo mentality abarundi tugifise zitabaza mani tugiye kuzibakuramo. Ngura umufana wanje ngo tugo tubaduza niwo nduza wamaye amafaranga kuraba video yanje kuma mega adresse wasizemo ngo muhari kuri bo. Je nakoresheje amamiliyoni uri kuvuga iki wewe? Keep quiet bro. Nago ndiga ndababwira nabi but if you don't love me bombo clat mvako can you get and follow? Je nakwingiza. I'm not here for begging people to love me. Toa sanu. Ariko menye ko abafana ari bo baba supporting. Toa sanu bareke yo aba supporting jewe bisigura ko nibajya bankunda. Ndi kuvuga ivyo bitankunda. Why uri kurandeba? Why uri kurandaba unye? Why uri kurandaba? Va kuri live. Va kuri iki kiganiro. Why uri kurakiraba kandi uzi kutankunda? Urankunda. Ariko ushobora kuba ukeneye bezana wese gato je mvuge man. Namaze kurakara bro. Uzinda kubwira ikintu? Urankunda ahubwo urashonje. You are hungry? That's why uri angry n'ikintu cyose uzabona man. Ko ushonje. Uramaze kubona abafana banje banuze babahazi. Banefa Alvin, yo I wanna send you something bro. Barahazi. Urashonje, that's why ugenda gukomantinga ibintu by'uburofa about me. And yo, you don't know me bro. Naguzi bro. Nuzi jewe wanyawe bro. Urashonje. Kandi I'm not here for begging people. Uzi kutankunda? Kandi muona abatankunda bose mutagize ni follow ku mapage yanjye ndaza kubagaya. Thank you. Ariko muri abo bantu uvuga yuko bagukunda barashobora kuba hariho ingyagya zishobora kuba ingyagya nabo nyene. No muri abo bagukunda barashobora kuba bari ngo nashevale n'ingyagya. Niyo mpamvu twavanye kure ubabona ko nteye imbere ariko aranshimika. Hako muri abo bafana bandi uri kuraponda ari gihe bo bakeneye ko babigaragaza mu kuguhanura. Bamanura iki? Bamanura iki? Mukuntuka. Ari umuntu ahanura umuntu mukumutuka. Yo, bombo clat. Yo, urabona ikintu kisha abastari bo ngaha. Umengo bameze ku imbere y'abafana. Urumva mwamusani irabura. Abafana ku Facebook baramubesha none ari karagenda reka tuzora bari kubazamuka. Uyuhe garavaje? Uri kumva? Abafana banje, uyuhe garavaje? Abatahura. Ababosi banje murabona ni mwebwe uko nyene mu beginga niyo mpamvu badusuzugura. Niyo mpamvu babashaka ko tugendera ku byo bashaka. Niyo mpamvu uzubana agafana kaza ngo wowe waravashe ngo utegeza kunyubaha ngo je bro nyubaha first. Je nzakubaha okay? If I respect you amana ushaka kuma respect I will never respect you bro. Twovuga ko mu ngeso udakunda z'abafana nizo bagerageza gushaka yuko ngo mwafukamira mwobereka. Jewe kuvaho namenye yuko umufana ariwe wa mbere abesha umusani. Umufana ariwe wa mbere ashobora gutuma umusani aduka cyangwa amanuka bivanye n'amajambo mubwira. Ariko mostly barabesha abasani man. Navuze ati nta mufana za beginga. Nakari nyine mu butere nimigeze mufana mwaje kumfana ari uko ndabemeje. Sasa mukomeze muri yo muvuduko ke, mukomeza niyo energy. Unyubahe ndakubahe. Umfane kandi kunuza kufana sukuntuka.
ushaka kumanura andika ama commentaire nyandikira Alvin Smith ndumufana wawe bijya bintu wakoze sindabikunda bro je ndagufana no kuri kw'Imana gerageza uhinduke izo conseil je nazikeneye apana kuza ngo yo Zona Beach mugende mugire in follow uzi kutamfana gira in follow gendera aba followers banje bose ugire screenshot ubashireko bakongerekana nza kuvuga yuko mu nkunda ahubwo mu bantu bankunda ba mbere murimo ariko batakaje vyo nakubabaza navyo nyine ahubwo kubatakaza bamve ko bro hakubonera stress. Thank you, asante sana mate. Bo ntakaza jewe bo ntakaza bajya abo batambonye nukuri kibana aka kafe kagahinduke ngaho uzoraho abo ndabazi murankunda munambiye barigirisha rero barigirisha bro bagenda kubesha bajya abandi basani ngo barabakunda ariko bose baramfollowing gute wafollowing umuntu wanka yanka yikundira wa yo 2026 no begging people to love me kabisa never. Reka ndagushimisha cyane my bro. Thank you so much. Ndashimiye abantu bankunda n'abatankunda ndabashimiye kubera yuko stago nari kuba ndiko ndisaza kuko se mudahari muzakomeza umusaze none ndashaka gusara tuzasarana muturiye nzaturiye hama chevale listen let me tell you something nakubwiye nta bintu by'abantu nuzenya abandi bakenewe muri ibi bintu sivyo wewe waravuze ati ngo wewe mu Burundi ubu ngo niyo muntu ugezweho right neza cyane nta muntu numwe ngo akurira ku mutwe ngo akagerageje ko sura gakorora mama yavyaye ukaramusa nkoroye ukaramusa nkoroye nukuri kw'Imana ndabisubiye ukandusha ingufu jewe muri aka gakino nakujya wagize bajya basimbisi cyangwa bandi ukandusha ingufu jewe nawo zani bitutsi byingara gute bisigura ko uri ready guhangana na Chevale mu nzira zose bro just ngo umuntu mana avuga ngo abaza bose ngo genda bamanura kandi let me tell you something abafana ni babandi yani bo babi niyo yimubwira ngo generale Rufu ngo nta numwe intumwa ya 13 generale Rufu iri mu gukosora uzagende bakurase turabe ko urusoro rutokwinjira nyonyonyonyonyo toasanu uzogende ku muduga bakugonge turabe kutofa generale toasanu intumwa ya 13 ikoso nakubwiye abafana ni babesha abantu urajanga bakakubesha ukanikira amenyo n'ibitwi mwe muzonafa abo bafana babesha barabadanganya jewe bro je ndi umusani wa mbere batuka amna noma ndi umusani wa mbere managira ama commentaire mabi mu buzima jewe ndabizi bro ariko urumva ko amwe atakuryohera nanjyohera naco ariko tundabibamo bro kuko icyo naciyemo ni byinshi already ariko bro bariko barakubesha abo bantu umunsi uzotakara none ivyo bintu akora ntuzi ko babikora kuva kera ubibuka ko ari nakubwiye ubibuka ko ari nakubwiye uzakora ama interview ibintu bivuge ko bizoguteza imbere and then bro cameraman ndabesha sinayimubwira Chevale turi kumwe atatangura gukora ibiganiro je ntago ndi umwana mubi guys Kene we wamwibira ku kabanga nje namubwiye ati genda ivyo bintu uvuga ubigire ku manuzenya uzaronka abantu benshi kandi kuva aho yabigire ntiyaciye abanyekana ariko abantu bari mudashima wayi mudashima ntago ndi umwana mubi man jewe ndaza kandi ko se koteza imbere umuntu ariko bro ntago nakuye imigambi ugacuza kumblaminga jewe bro niyo mpamvu bavuga ati ngo umuntu umukiza inzara nimba yiki ngo buca akagira I don't know abazi imigani barayize bro respect me please ntushoboye muri aka gakino nkuko wavuze ati nta muntu numwe yo gucako naje muri aka gakino nta muntu numwe yagerageje kunshira hasi ngo bikunde nabasani birabura baraje biranka none ubu bariko barazima shobora uzagenda ubwire tudufana twawe tugushigikira jewe ntuzonshobora me I'm big energy kandi je nta ntege ngira bro nta ntege nzocika ko nta nizo ngira. Thank you, asante sana.